Mu birori vyo kwibuka imyaka 61 irangiye umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe, vyatanguriye ku nkuka y'imisa. Musenyeri mukuru wa Diocese ya Bujumbura mu nyigisho yatanze, yasavye abakristu kwirinda gukumirana, gutyo umutima wo kugandagurana ukava. Yongeye aributsa abarongozi ko kutarangura ivyo wategerezwa utaba wihemukiye gusa, ahubwo uwuhemukiye nawe urongoye. Nk'indongozi dushinzwe abandi, ntidukora inabi gusa mu gukora ibibi, turanakora nabi mu kudakora ibyiza twabwirizwa gukora ngo abandi bakire. Umuntu acumura mu gukora no mu kudakora nyene, no kuvuga mu kudakora ibyo wabwirizwa gukora uba ucumuye, n'igihugu kirashobora gutikira. Aba bagwa Gasore bemera bakaba incungu, ico nico babwirijwe kutwigisha. Hamugira uti ndagwitamwo nyene ndagoge, ninogorora ndogorora, nintogorora mugabe igihugu kirogorora. Iyi ndongozi idakoze ico yabwirizwa, naho hoba ngo mu vy'iterambere, ntiba yihemukiye gusa kuko nayo nyene iburiramwo iryo terambere, iba inahemukiye cane cane abishinzwe bari bakeneye cane iryo terambere barifashijwemwo n'indongozi. Inyuma y'inkuka y'imisa hakaba hakurikiye gushira amashurwe ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ivyo birori bikaba vyari vyitabiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umukuru w'inama nkenguzamateka, umukuru w'inama nshingamateka n'abandi banyecubahiro batandukanye.